umuvukanyi wacu Christian yaciyemwo, none sinoteba Christian, nibaza yuko ubuzima ugwaruka ruriko ruracamwo uno munsi ububona, nibaza yuko intahe udushingira uno munsi ishingiye kuri bwo. Ego cyane, intahe ndabashingira uno munsi ishingiye ku buzima abajene buno munsi turiko turacamwo, na cyane cyane ko tubona ubuzima ngira ngo bugoye, tugashaka rero kwikura mu bwo buzima bugoye kugira ngo tuje mu buzima bwiza novuga, ariko kenshi na kenshi dusanga turiko turihenda nuko hanini ubuzima bwacu twobwerekeza umukama, twobwerekeza Kristo wenyene akaba niwe abudutunganiriza turi mu nzira nziza kandi itunganye. Narakoze cyane. Turi kuri izo nyene, gute twobaho nk'aba Kristo babushitse badahahamiye inzira zitaroranye zidushikana ego ku bintu bigaragara ko ari inyungu mugabo kandi vyatwambuye iteka ry'ubukristo? Uko twobaho nk'aba Kristo novuga babushitse nuko twokwamana na Yezu Kristo. Ibitugora byo ntibibura, ni byinshi usanga bitugora, ariko tukagumya umutima runtu, tukama turikumwe na Yezu Kristo, tukaba tumuyegereza tubishije mu gusenga cyane, sirtu twebwe abajene mu gusenga cyane, kuko ibitugora byo ni ibintu byinshi kandi turaraba imbere zacu tukabona hari kinoko kinini, ariko ubwo n'ubwoba bwa sekibi, niko twogumiza umutima wo kwama duhurumbira umukama, kuko aho tubona umengo hari kinoko kiri imbere zacu ekada ntangora nimwe mu gihe tuyegereje umukama Yezu arahaca inzira. Murakoze cyane. Tubwire rero muvukanyi, ubu buzima warabuciyemwo, urafise ivyigeze kukugerageza, ariko kandi umukama araguhagarikira, arakugobotora mu vyari bigomba bigutware kandi kure yiwe. Wotugira ku muriri ukuntu waciye muri ubwo buzima? Murakoze. Ntagiye kure, ubwo buzima narabuciyemwo hari mu mwaka w'ibihumbi 2019, aho nari nsanzwe ndi aho mba ubu. Niho ico gihe haza umuhungu twahoze twigana, gusa hari haciye nk'imyaka nkine tutabonana, niho rero yazansanga mu rugo turaramukanya. Muwo mwanya acarambaza ati, mbega wewe hari amafaranga wo bufise? Naye ndamubarira amafaranga, ushaka amafaranga yiki? Amafaranga ndayafise, ko hari amafaranga makiya nyine dukeya. Namenga ati nakanumwe kari kamugoye kugira ndamufashe. Aravuga ati oya, amafaranga rero je ndondera sayo najya amafaranga ya kera. Camubona ya amafaranga ya kera amwe bita za kayogoro, amwe yatagaciro ajya nyene. Niho rero namubwiye ati je vraiment ayo mafaranga ntayo mfise. Aravuga ati mbo woshobora kuyarondera, worabe nyine woyarondera. Je namubwiye ati none ndayarondere gute kandi atakamaro afise? Aravuga ati wewe yarondera ayo mafaranga, ni wayazana ndakwereka ahantu tuyajana hama bayatugurire. Je namubwiye ati none boyatugurira gute deja kandi yaramaze gutagaciro? Arambwiye ati wewe yeranje ukuntu yazana kugira cyo tuyajana baduhe nka 10 miliyo. Maze kumva rero miliyoni 10, numva ati ayoyo nibisanzwe no yarondera. Narinzi umuntu w'umugenzi ayafise, candagenda namurondera, naco namurondera ku telefone. Gusa umugenzi wanje we yaciye agenda, ashaka ati wewe ni wayaronka uzocumbarira. Ati sawa. Je naciye ngenda ndaraba umugenzi, ari umugenzi yari afise, ndamutelefona ndamubaza ko bakiyafise, arambarira akayafise. Amaze kumbarira niho bukeye naciye ndamusanga aho yarari, ntihari hafi, nafashe déplacement ndagenda, amafaranga arayampa. Yampaye inoti ya 200, ampa inoti ya 50, ampa n'inoti y'ijana. Ayo mafaranga candayazana. Niho bukeye naciye telefona. Ntako ciriyemwo wewe yayaguhaye ku buntu ayo mahera? Ego, ayo mahera yampaye ku buntu, ko namubwiye ati mpaye amafaranga ubona bikunda yampe, kuko tacu yari karayamaza katani cyo abona zo yamaza, yaciye yampa carenda yazana. Niho naca ndondera umuntu yari yambariye ko no yarondera, ndamubarira ko nayaronse. Acarambarira ati wewe ingo ahi Bujumbura nyene aha kuri Mendevre, ingo unsangeho uzuyazanye. Niho naca ngenda ndamusangaho turabonana, gusa nsanga bari kumwe n'abandi bantu bashika 2. Dushitseho ndayamwereka, cambarira ati werere ngo tugende ku muntu ayapima, ku mudokiteri ayapima.
yapima kugira arabe ivyo akeneramo ko birimo hama aduha nk'imiliyoni 10 canke arenga. Je namubwira ati none gute hari umuntu rero apima amafaranga avuga ati wewe nta na kimwe we yazane egariho arayapima hama ibisigaye nuko turonka ayo mafaranga twe dukeneye. Namubwira ati hogi tugenda, ariko imbere yaho naramubajije ati none ko mbona twamaze kuba bane ayo mafaranga niba yaduha tuza kuyagabura gute? Niho ko gucambari ati wowe nta na kimwe ayo baduha yose tugaburamo kubiri, wewe utware igice nanje ntware ikindi. Sawa nta kibazo cyo tugenda. Niho twagenda hanyene mu Kinama quartier sindayibuka neza gusa aho ndahibuka. Tumaze kugenda turashikanya ahantu ndahasanga umuntu w'umugabo, sinzi ko ari umugabo canke ari umusore, gusa namwe ari umuntu akuze. Hamara twakira caratwinziza ahantu, nkimara kwinjira aho hantu numva umutima urasimvye. Ari hameze gute? Nahantu habi, nta santu heza vraiment, nahantu habi nyene hameze ukuntu, kuko ncinjira nace nsanga ku mpome handitse ibiharuro 666 ku mpande zose zako kazu indani. Ivyo vyari vyanditseho ku bipapuro bimanitse ngaho hantu. Maze kuhashika rero numva umutima urasimvye, gusa icambere nimviye mu mutima, caje mu mutima nambaje izina ry'Imana. Navuze ati Mana uze kumba hafi hano hantu ko ndabona sahantu heza. Turinjira, tumaze kuyinjira twicara hasi, turi abahungu bane. Tumaze kwicara uwo mugabo araza, ahashitse carambara vyabikanzu vy'abayisilamu, arambara n'agakofero, acatora ibintu by'amavuta dusiga mu ntoki, mbawe yarapompa mu ntoki, tugasha twisiga mu mutwe, tukisiga no mu maso. Mbawe yatubwira ibintu tugira, ivyo byose turabigira kubera yumva twamaze gushika. Aravuga atana kabaye nyene nta kundi turabigira, gusa je nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Tumaze kubigira niho imbere zacu naca ndahabona isandugu. Hari isandugu ryari rihari, hakaba n'igicupa kinini, cya gicupa kivamwo umuvinyu cyari kigiretse kuri nya sandugu. Niho rero tumaze kushira, tumaze kugira ivyo byose yatubariye, yaca avuga ati ayo mafaranga rene muyazane. Ca ndahaguruka, ayo mafaranga ndayamuha, ariko imbere yaho yaravuze ati mwese nimuhaguruke. Turahaguruka, arugurura iyo sandugu, aratwereka isandugu yari garagara nta kintu kimwe carimwo. Niho yaca zaratubarira ati burya rero ni muze rero mu wese aze arahuha mu isandugu. Tukabikora uko nyene, mu wese ahaguruka aho muri nya sandugu cyo subira kwicara. Niho ahejeje yaca fata, yatanguriye ku noti ya 200, aca fata ya noti ya 200 ayishira muri ya sandugu, shira indani acarugara ya sandugu, aca fata rya cupa rinini agereka hejuru ya sandugu. Acaza rero arakora ku munwa w'iryo cupa, akora ko yumviriza. Gusa je nkaraba none hajya ariko arondera iki mu mutima wanje nyine, nkumva ko natekanye. Akorako ni kogore guca tubarira ngo burya rero n'amafaranga nta kintu kirimo. Gusa je ndagira amakenga menshi mu mutima, ndimvira none aho hantu ariko arakora ahiga iki, arondera iki, je ko ntako ndatahura ibintu ariko arakora. Niho rero ayo mafaranga yaca yugura ya sanduku, aca yakurayo, aca ashirayo iyo noti ya 50. Size iyo noti ya 50 Plito yari noti y'ijana. Ahise iyo noti y'ijana yongeragira kwa kundi nyene azarakora ku munwa w'iryo cupa, yumviriza ngo hapi ngo ngaha ngo nta bintu biriyo. Gusa ku gatima natwe tugati noneho ya mafaranga turayahombye ko bya bintu yarondera amategeko arabironka. Niho yaca afata rero iyo noti ya nyuma y'amajana 5 arayishirayo. Ayishizeyo yongeragira kwa kundi nyene ariko aragira mbona aravye hejuru, kumanyira akora ku munwa w'iryo cupa. Numva avuze ngo burya rero ngo ngaha ngo ndumva ngo dukeya, kendi yimvira none utwo yumva nuduki ibyo ibintu ariko arahamura n'ibiki, ibyo byose navyumvira mfite ubwoba bwinshi mu mutima bundengeye. Niho rero yaca avuga ngo ibyo mwarondera burya rero ngo birabonetse, ngo naho nkabonetse ngo dukeya ngo nkana kimwe. Gusa wa mutima wase kibi nyene uwo mwanya tumva turanezerewe kubera tuvuga ati ya mafaranga turayaronse. Niho rero yaca avuze ngo birabonetse, aca tubwira ngo niturindire nk'iminota nk'ibiri. Aca aricara atora ibintu by'ibitabo mbona bari karasoma. Gusa ari nkuru y'umwana isubira inyuma, imbere yuko agira ivyo byose yamanje acana ubuntu bw'ubudi. Hari ubuntu bw'ubudi bakunze gucana abantu b'Abayisilamu. Hama atubwire turindire nk'iminota nk'ibiri yicaye. Niho yaca haguruka kubwira rero ngo amafaranga mwaronde
turondera yabonetse je ndiyumvira none aya mafaranga avuye hehe aca arahaguruka aratubwira duhaguruke turahaguruka ni muze mwegera ino sandugu turayegera aca arakura ko rya cupa ashira ku ruhande aca yongera arayugurura ya sandugu amaze kuyugurura dusanga iyo sandugu yuzuye amafaranga ibihumbi 10 inoti za 10 jewe bwa mbere mukiraba hari hagaragara nta kintu na kimwe cariyo kiretse amafaranga 500 yasizeyo ubundi bwobwo amwe ya kera nahone amwe ya kera ubundi bwo isanduku yari igaragara niho ramaze kuyugurura duca dusanga yuzuye inoti za 10 je ndiyumvira none ano mafaranga avuye hehe ko ari ibintu niboneye n'amaso yiwanje n'ubwenge bw'iwanje ku isanduku yari igaragara none amafaranga avuye hehe bwabwo banarimfise noneho buriyongera ariko maze kuyongera kandi gatima nyene kamwe kase kibe karavuga ati tuza kizima amafaranga uyaronse niho yaca tubarira ati burya amafaranga ngaya nayiwanyu ntihagira umuntu aza bakora ariko rero imbere yo kumuyajana abitubwira mu mwanya nyene ari amavuta akenewe mu manza mukagenda mukazana aravuga ko ashobora kutwereka ahantu dushobora kuyagurira ngo muri Asiatique hajya mu Barabu ayo mavuta akababwira yuko ajejwe iki ayo mavuta yatubwira yuko ariyo apompa ayo mafaranga kugira tuyajane amafaranga nyene mazima tuja gukoresha nyene ari amafaranga mazima niko yatubarira kwace tumubaza ati aya mavuta agugwa amafaranga ngana gute cyatubwira ati amavuta nakagopo kamwe kagugwa ibihumbi 200 niko ko cyatumubarira ati kwiburya amafaranga rero ntayo dufise acara tubarira ati mwebwe genda murabu ukuntu muyarondera arejo muyaronse mudoce mugaruka hama ndabahe aho muzoca ce ndabereka n'ahantu muzoca mugurira aya mavuta hama muyazane niko rero guca dusohotse turagenda hanze turumvikana ko twari bane turavugana ati burya rero murabona ko hakenewe 200 ubunyene tukaba turi bane umwe wese rero turavugana ati mu wese nagenda arondere 50 niyamara kubironka duce dushira hamwe tuzoba twaronse gikuru nuko twokwiza 200 niho rero mu wese yaca agenda uwundi aragenda tuja kurondera ayo mafaranga 200 ayo mavuta niho je maze gushika muhira naciye ngenda ku muhungu yaba kwa mukuru wanje ndabimubwira byose nyene bimeze uwo muhungu maze kumubarira ko ayo mafaranga nayabonye mu yo sanduku ningene yangana acavuga ati muhungu ivyo 200 reka ndabiguhe ahubwo muce musubira y'ubunyene mugabo jewe nanje muraza kuraba ingene mushobora kumpa ko amafaranga je nace namubwira ati rindira telefone abo bahungu turi kumwe bumve nibemera wewe ayo mafaranga ucuyazana tuce tugenda niwe nabatelefona ndababaza cansanga nabo ayo mafaranga ntayo bari bwaronke bacavuga ati ahubwo rero hiriwe duhishije reka uwo ayazane mugabo naho ayazana aduha 200 twebwe tuzomuha 500 tuja tumushirirako 300 none aca namubwira nyamuhungu tiburya rero baremeye nyamuhungu agira yampaye amafaranga kubera ko bwari bwamaze kuyira ndamubarira ati oya reka yagumye tuzogenda ejo ndibuka ico gihari kwa gatandatu niho bukeye kwa muhungu twaca tugenda gusa naciye mbarira uwo muhungu tiburya rero wewe nuze tujane kugira ntiwibaze ko noba ndiko ndakubesha wewe ngo tujane kandi ayo mafaranga ni wenyene uyabihera mu ntoki ubone ko ari ibintu by'ukuri niho rero bukeye yashazana 200 turagenda tubatelefone ca tubabwira ko twohurira ku rushengero kwa Pentecote mu Kinama imbere yako ne twaciye dusanga reho bari cyane mubya nyamuhungu ati amafaranga rero yahe uriya mugabo uwo mugabo rero namubarira ni wa wundi umwe w'umupfumu n'umupfumu nyene kuko uyo mupfumu mwamusanze mwibarabara yego twamusanze kuko abahungu bari bamaze kumutelefona baramubwira ahantu twohurira cyaraterenga aho ku imbere y'ishengero rya Pentecote kwikaburimba hajya mu Kinama niho twaciye tumusanga je naciye mbira uwo muhungu ati yahe uriya ndamwereka nyine uwo muhungu w'umupfumu abagenzanje bo bamubwira ngo ni docteur aca arayamuha cyangwa ati wabonye rero umuntu yahaye urya niwe rero atugirira ivyo bintu wewe rero tugenda hama ndakubarira ingene bizoba byagenze rero mu nyuma niho rero uwo mugabo yaca tubarira ati mwebwe sinobatuma kuko hobagora kubona reka jengende ko yarafise akamodokari aravuga ati reka jengende mu mwanya muto wanzo bangarutse reka ngende ko yazana aca arati imodokari aragenda niho yateba harahera nk'iminota 30 ataraza je rero ntangura kumva ubwa mu mutima niyumvira ati zereze byose abahungu bashatse kuntwara ajya amafaranga je navuga 200 tibashatse kubintwara kuko nuwo yavuze ngo agiye kuyazana abona ntaraza rero bwabwiye bwace buye abandanya byiyongera kubera ko abandi bahungu twari kumwe
umwe wese nagiye mbona atangura mbona agenda, umwe wese mbona agenda, nsanga dusigaye turi abantu babiri. Ndavuga ati aha jewe burya aha nambuwe 200,000 aha navyambuwe, kuko nabo twari kumwe tubavuga ngo turafadikanije ngaba bose barigiriye. Mugabo rero kubera ubwo bubara nyine nari mfise nakumanye ubwo ndavuga ati ubu rero umuntu dusigaranye, uwo muntu umwe dusigaranye ubu turagumana, ahaja nihonja bajya bashake bagende, ndafata uyu ayo mafaranga arayandiha nyambo umuntu azoba yayanyikanye. Niho rero haheze umwanya twabona wa mugabo aje araza araparika imodokari, duca turasubira hantu muri ka kazu, twongera turicara, arasubira aracana bwa twatudi araducana, yamaze kuducana arambara ya kanzu, arambara na kaka kofero. Gusa muri iyo nzu hari ubu inshato nyine zitandukanye bw'ubukoko nyine butandukanye, amahembe, hari imikuza burya bw'ubukunga byinshi, bijya bintu hari ibintu nyine bakunda kunyagaza, byose byari bihari, byaraboneka nyine ko hari ahantu nyine mu kuzimu nyine mu mwijima. Dusubiyeyo hoho rero ubwoba bwabaye bwinshi rwose, ntangura kuyicuza igituma nagarutse aho hantu, kandi namaze kubona aho hantu intumbero yaho ngo ndicuza igituma nagarutse. N'ubundi ngarutse navuga ati mana jewe umbe hafi hano hantu ngarutse, naho bitabereye ariko umbe hafi. Niho rero ayacaduha udupapuro, navuga ati oya aka kapapuro gafate uce usohoka, hari ikinoko kiri inyuma cyari inyuma ya kakazu, uzuravuga izina ryawe uca uterera muco kinoko. Turagenda turabigira nkuko nyene, turagaruka turicara. Tumaze kuyicara niho yacavuga rero ngo rindira rero, umugabo taricara yacavuga ngo nimugwe muhagaze, acafata ya mavuta arayatwereka, amaze kuyatwereka aca rero arayapompa muri ya sanduku yuzuye amahera. Gusa tugarutse yaciye yongera arugurura ya sanduku aratwereka ati ya mahera niba aricari kwa kundi nyene ntaharaja kuko nayo iwanyu. Sawa, carafata ya mavuta ayongera arayapompa, na mavuta nyene ari mu bwoko bwa parfum, arongera arapompa muri ya mafaranga, arapompa yose. Niho rero yacavuga ngo nimusubire mu cari hajya, aca rero atura vya bintu binyagara, titura n'uruntu rw'urutabo, tangura rero kunyagaza ngo ubure ngo tugiye duhamagare ngo abavyeyi. Kere ku mutima cyane ubwoba bwinshi cyane, ndimvira none abo bavyeyi agira hamagare n'abavyeyi abahe twicaye. Aranyagaza vya bintu avuga n'amajambo nyine y'amajambo nyine y'Islamu nyine bakunda kuvuga, yavangatiranye n'andi majambo ntazi, aravuga amajambo menshi. Niho nkima y'iminota nk'itanu ariko aranyagaza ivyo bintu yongera avuga amajambo, yaca tubwira ngo ni mukoma amashi ngo mwakira abavyeyi. Jewe vraiment ntivyankundiye ko nkoma amashi kubera nariko ndajugumira n'ubwoba bwinshi, abandi barakomye amashi abahungu twari kumwe, mugabo jewe vraiment ntivyankundiye ko nshobora gukoma amashi, ko nariko ndajugumira biranka ko nsubira kuvuga n'ijambo na rimwe. Haheze akanya niho twaza tumva umuntu atangura kutuvugisha, umuntu tutabona, umuntu ari hariya nyine okwe yantu nyine mu mfuruka, ntitwamubona twumva ijwi ryonyene nyine atangura kutuvugisha ngo yego ngo murakaza bane ngo karibu ngo ngaha aya ngo niho dutangira amafaranga, ngo abakeneye amafaranga bose ngo bazanga hango tukayabaha, ngo namwe ngo ndabona mwaje. Acara tubaza ngo none ngo mushaka iki, bahungu twari kumwe baravuga ngo dushaka amafaranga. Gusa je kwere ko ndajukumira ubwoba, nari mfite ubwoba bwinshi kandi burengeje, ntivyakunda je kumvuga n'ijambo na rimwe, ntivyakunda ko nkuma amashi kubera kujugumira nyene, ndarinda nyene mu bwo buryo. Mugabo kandi gatima nako kagatima kaseki nyene kavuga ati wewe nta na kimwe ko amafaranga ugira yaronke, tangora ko tuvugisha kugira ngo muzogura imodokari, muze mubaka amazu, mubeho neza, mugende mu bihugu bitandukanye, amafaranga ngayo nayiwanyu mwe muraza kuyatora. Acavuga ati kintu cagiye kuntangaza nuko muri uwo mwanya cace kivuga ngo caramagara izina umwe wese izina giyiwe, kinagira kane gihera ku wa mbere hari izina nyene ryamuhambwa. Ndimvira none nk'uyu yamumenye gute ko yitwa uko? Aramubwira ngo wewe ngo ufise agatima ko kugunga ngo bubandi ry'amafaranga, ngo si vyiza rero ngo nakubonye ngo nyene umeze ngo ufise agatima ngo gushaka ngo kubagunga ngo twara amafaranga menshi ngo nabo batware make, ngo sivyo rero ngo ifoko amafaranga
mafaranga muyagabura mwese nkuko mwabivuganye, mukagabura igice kimwe kigatahana uriya yazanye yari y'amafaranga, ikindi naco mwebwe mukagenda mukagabura, umwe wese icari mu mutima wiwe arakivuga. Ariko kuri jewe aho nagiye kumva neza je ko nza gukirira eje nticyambuze mu nzini ico kintu caciye kivuga ngo ako gahungu nako ngo ingorane gafise ngo gafise ubwoba bwishi, ngo gafise ubwoba ngo kandi ngo kagiye kuvuga ngo ubuntu ngo bw'ubujambo jambo, ngo kagiye ngo kumena ibanga ngo kabibwira ngundi muhungu ngo si vyiza rero. Maze kumva uko rero naciye nibuka ko wa muhungu yaduha za 200 naciye namubwira ibintu byose nyine bimeze byose atena kimwe ndamunyegeje. Tikabundi rero bimena abwira wa muhungu nivyo kiriko kiravuga hajya rero twari kume cyanyumva ivyo byose navuga ashobora ubwo bare uca biriyongera mvuga ataha mukanya ndaza kugira ibibazo mugabo ndagumye umutima nyene ndarya umutima amenyo aravuga ati ubwo bwoba bwawe honyine wiyumviye ko twebwe twaba tukwivye twe ngani twiba tahako turagaba ukeneye amafaranga wese araza tukayamuha ngo mbe mubona ngo bose ngo bubaka ama etage ngo bagendera mu modokari meza ngo ngo babikuye ngo baraje ngo turabaha amafaranga ngo namwe rero ngo karibu ngo tubahe ngo amafaranga ngo nayi wanyu. Niho caca kivuga ngo ayo mafaranga rero mwarimu ngo nace ngo ayabaha ngo muyagabure nkuko mwabivuganye. Mwarimu yavuga ubwo rugabo nyine guru dogiteri niwe yavuga ngo ni mwarimu ngira ngo barabizinanyemo hagati zabo. Amaze kuvuga rero ngo bayabahe uwo mudogiteri yacamwe ngo mbega ngo barabagabira ngo ntimukoma n'amashi babaho ngo nyine basubira bakoma amashi mukoce naragerageza kubaraba mu maso nkabona n'abantu bakeye nyene bafise umunezero mwinshi aho nanjye bo ntacyo byababarira aho nanjye ubwoba bwanyishe ndiko ndajugumira sindonka nyene mvuga nkavuga ati none ababo kubera iki mbona ntacyo bibabariye nanjye mfite ubwoba ibintu biva kuki. Niho rero kaca ruja ngaho ariko muri ako kanya uwo mudogiteri aca avuga ati oya amafaranga ngo sinshobora kuyabaha ukunyene ngo ahubwo banze ubaca amande kubera ngo hari abantu bagize ubwoba ngo bakayimvira ngo ko tugire tubibe ngo amafaranga adabwira ico kintu nyine cyatuvugisha tutabona naco cace kimumvira cyakivuga ati amande yenda baciye genda muzane ikarato ya royale n'imfizi y'intama ngo intama yera genda mubigure mubizane hama ngo muce mutora ayo mafaranga. Muwo mwanya kitaragenda cyakivuga ati nabonye ko gahungu ko gafise ubwoba bwishi gahe 10,000 mwayo mafaranga kandi ngo kayage wenyene ntiyagire umuntu numwe kayaha hare bavuga jewe baca wa mugabo acaratora muri ya sanduku arampa 10,000 ampa ivyo 10,000 nabifashe mu ntoki turasubira turicara ca kintu gica kiranyika kimaze kunyika wa mugabo acarugara ya sanduku amaze kuyugara acaratubari ati mwe rero genda murondere ivyo bintu babaciye iyo karto ya royale murondere niyo mfizi y'intama ati neje mubironse muce muzana nta bindi bizokurikira muzoce mubizana hama ndabahe amafaranga yanyu. Nayo mahera ntimwari muyaze igitigiri canke mwabona yuzuye gusa? Ayo mahera uko runtu rwaratubari igitigiri kuko yatubwiye ko ari miliyoni 500 500 miliyo mwe mwari mwiteze miliyoni 10 mucamusanga ni miliyoni 500. Ego twe twari zikari miliyoni 10 muko twashe dusanga ari miliyoni 500 ko rwaratubari ngo mbega ngo murazi igitigiri cy'amafaranga natwe ntayo tuzi ngo ni miliyoni 500 ugenda mutunge mutunganirwe mwibereho neza ngo nayi wanyu. Hama rero niho timaze gusohoka baca twumvikana nabo bandi bahungu ndababarira ati bahungu je murabona ibijya 200 kugira biboneke jewe nije nagizemo uruhara runini murabona rero namwe genda ibi baduciye ko twaciye tubiharura tubona vyogwa nko mu 120 canke 100 ndababwira ati mwere muri batatu genda mubirondere hama nimwabironka kimuzo cyo mumbarira hama cenza kwira baduhe ajya amafaranga. Bamu mwanya narumva ko mfise ubwoba byinshi nkisohoka nkigeza kuguru hanze ndumva neza ko gusubira kwinjira ahantu kitazokunda nace mfata ingingo ubwo nyene ndavuga ati jewe rero aya mafaranga kuko ndabona iyo bitera bija aya mafaranga ndayahevye. Niho rero maze gushikana kuguru hanze navuga ku mutima navuga ati jana amafaranga ndayahevye je nk'umukristo yabatijwe simbereye kujya amafaranga nkaya mugavye navuga mu mutima ko ubundi mwanya nkiyumvira ati aho kuko ivyo twavuga byose umva rwaruntu ko kwaba imyango twaba turi kumwe kuvyo navugira hariya hose kwaragarutse urabitubari ibintu twagiye turavuga muko nk'umwanya nkiyumvira ati jewe hamwe no riserura nkarivuga nkaribwira abana bahungu kiya kintu
gihe catuvugije kikabimenya ndaza kugira ibibazo mu nzira ntaranataha mugabo nkumva nyene ijwi riguma ringwaniramo ati bihebe bihagarike niho rero naca mfatiye amafaranga ibihumbi 10 bampaye turagenda turavaho turaja ahantu bita kuri dorsale tuhashitse niho babahungu baca bambarira ati burya rero ayo mafaranga ibihumbi 10 byo byiza tuyasangiye nanjye naca ndababwira ati burya rero ntimunkwegere bahungu kuko mwumvise ko categetse ko ari je ndajya jenyene atawundi muntu nshobora kuyahako nico gituma rero mwebwe mu mbangira ntimunkwegere ko murumva ko n'ibintu twavuze n'ivyiyumvira umwe wese yarafite mu mutwe cyangwa mu mutima wiwe cagiye kirabivuga ta rero nibituko turavugira ngaha kiratwumva ntimunkwegere rero abivyo byose nabivuga uko nsaba imana icyo nkura nayo mafaranga mu ntoki ko narumva mfise ubwo babwici bwo kuyaje niho rero baguma barampata cyane bagira ati akira basi genda n'amafaranga mugemo ayo mushaka hamaje munzanire yasigaye bavuga ati noye ngo tujane ndababwira ati oya mwebwe genda munsanga hanyene niho rero baca bagenda amafaranga bangarukaniyemo 3,500 bajya ayasigaye cha turasezerana ndababwira ati mwebwe rero genda mwiruke murabingene mushobora kuronka ayo mafaranga muyaronse muzoce mumbarira muze cyo tugenda kuturajya amafaranga muko muwo mwanya je nace mfata ingingo bavuga ati jewe mfise amaboko yo gukora ajya amafaranga ndayahevye sinzosubirayo icomba cyose ndashaka ndakibe gusa imbere zanje ndahasize imana ajya amafaranga ntayo nzosubirayo ngo ngiye kurondera ndayahevye camfata ingingo uwo mwanya nyene cece ndabandanya ngo gusa naciye ngenda mvuga ati ubu ngende ndondera umuntu tujana gende hajya kuri paroisse mu Kamenge ndondere umusacerdote ndabimubarira ibintu byose mvuyemwo hama bibaye ngombwa ansengere hama ikizokurikira ndi mu minwe y'Imana nyamara ingorane nzosubira kugira mu nyuma nyambari iki ntacu mugabo namenyesheje umusacerdote ibintu mvuyemwo cyane afatiye ngingo candaza ndiko ndagenda gusa mu nzira nagenda afise ubwoba bwishi ko naravuga ati ko maze gufata ingingo ndazi rwa runtu rwatuvugisha bya bintu kandi ntanarubona ubwo amaze kubyumva kandi bwaho kwabonye n'ingingo nafashe ndaze ndamererwa nabi muga kandi gatima ati humura Yesu Kristo muri kumwe we aguhaye kuva hajya ahantu kahasohoka arakuja imbere kandi arakuyobora nyumva nyine ko ndose inkomezi cyane ndabandanya niho nagenda kwa mukuru wanje ahaba gira ndondere madamu wiwe biraze tujane ndashitse sanga ntabahari ya mafaranga 3,500 bangaruye muri bya 10,000 nenda yafite mu ntoki naciye ndayajana cyanda yaha umukozi kuri uwo muhungu rero nangiye kurabagira ndayamuhe sanga ntabuhari cyanda yaha umukozi ni kuko cambaza ati none amafaranga ko yampaye ndayahende nayi kinamubye tuyagumye uko nyene ndaza kubarira umuntu yaha cyanda genda maze kugenda kwa mushikanje ahaba mu Kinama mbako nayimvuye kwa grand frère sanga ntabahari cyanda genda rero kwa mushikanje aho yaba mu Kinama ndamusanga muhira ndamuramutsa ndamubwira ati burya reje naho mbona ngaha mvuye ahantu habi arambwira ati ahantu habi gute ndambwira ati dushobora kuba turiko turavugana ukumbona ukabona umengo ni jewe mugabo ugasanga ndi kindi kintu bivaye naho mvuye ubuntu nabyiyambuye ubu ndi kindi kintu ntazi kuko ubuntu nsano wabyiyambuye agashusho k'Imana nsano wakiyambuye ubu ndi mu yindi shusho ntazi biramutangaza arambwira none nibiki je burya mbona bivaye n'ahantu mvuye je nsano umuntu avuye mu kuzimu tidayimvuye mu kuzimu kuko ahantu mvuye sahantu habereye abantu bene twebwe sahantu habereye abana b'Imana oya ni mu kuzimu niko novuga muri nyakazu niho mu kuzimu gukora bibanye bivaye n'ibintu twahakoreye ibintu nabonye amajambo yavugiwe sahantu hazima si mu muco ni mu mwijima biramutangaza kuko twicara canamubwira byose nyene byagenze carambarira ati none muri no mwanya ushaka ndagufashe canamubwira ati cyo muna womfasha nuko woza tukagenda aho mu Kinama tukarondera umusacerdote ha kuri paroisse mu Kinama tukarondera umusacerdote nkabimubarira byo mvuyemwo hama je nshaka muri no mwanya nshaka umuntu yonsengera nta kindi numva nkeneye umurundi ntiyatevye acaraza cyo turagenda no twashika kuri paroisse mu Kinama turondera umusacerdote turamubura kubera bivana n'ubutumwa bari bafite byinshi hari asiga umusacerdote umwe nawe yararuse yararyamye ndiyumvira ndumva mu mutima je ko ntegeza kurara mbonanye n'umukozi w'Imana no yacambarira ati burya rero aha hepfo hariho urushengero ruhari hanyine kuri 20 mu Kinama hariho urushengero ruri hepfo ya paroisse Kinama ruri sufome ya etage yacambwira ati ngo tugende hajya kuko hari ahantu bakunda gusenga umwanya munini hariho n'abantu bahora baza bakabasengera kinavuze ati gikuru nuko ndabivuga hama bakansengera tuho tugenda niho twasha tugenda ndahasanga umugore w'umupastor hari abandi bantu nyine bari bahari bariko barasengera camanza ndamwidondora ingene nitwa ndamubara ati burya reje naho nje ngaha jewe ndi umukatolika nzangwe n'ikintu gikomeye kandi ntibaze karaho nyine natumbereye hari handi
naciye ngari kuri paroisse ngiye kurondera umusacerdote ariko nasanze atawe ikuru rero ico numva mu mutima nkeneye ni umuntu natura bimbaye ko byose hama ansengere nta kindi aravuga ati karibu hama ndayimubarira byose nyine byagenze ndayimubarira byose cashira mu bandi imbere andi masengesho bariko barakora bacamanza barayahagarika bashire baransengera uraheza no duhejeje yacambarira ati burya rero birakwiye yuko mbaho ari kwa Mungu birakwiye yuko ejo kwa mbere woza uzoze hama mubonane na pastori hama aguhe programa y'ingene ugiye gusengerwa mwino minsi kubera ko turumva ahantu waciye n'ahantu habi mba ukenewe nyine amasengesho menshi niho rero namubwira ati je nta kibazo bukeye kwa mbere none nacanza ndarondera umupastori ndamusanga mu biro gusa nace nzinduka kurondera uwo muhungu yampeze 200 namubwira ati muhungu rero wewe urabona ko ari wampaje amafaranga wewe burya dusangiye urugamba wewe ngo tugende turondere umupastori ati mubarire hama dusengere niwe twacha tugenda turi babiri turagenda turabiganira umupastori turabimuganira byose ashambere we aragira ubwoba cyane aradusengera gusa yaciye ati wewe avuga rero jewe byo byiza ugiye kuza mu ijoro masaha ku mugoroba mu masengesho turara mu masengesho kora dutangura saa moya byo byiza ugiye kuba mu bandi tukagusengera hamwe n'abandi hama tuzogire amasengesho yinga yose hama tuzoce tukugirira deliverance je nambye nta kibazo niho reko mugoroba naca ngenda turara mu masengesho hama bukeye bacha bambarira ati burya rero uze kugaruka ku mugoroba kuri amasengesho abandanye kaba rero numva batanga kuzanamwo ibintu byuko umengo no banza nkabatizwa mu kakuna bavuga kubatizwa mu mazi menshi baravuga ati byiza rero manza tukakubatiza byihuta kugira tuzokugire deliverance wamaze kubatizwa mu mwanya sinabahakaniye kandi sinabemereye kinacengenda muko naho nyine naciye mfata decision ndavuga ati je bavuga ko no banza nkabatizwa n'ahantu burya rero sinzohagaruka kuko jewe ibatisimu naronse ni imwe kandi ndayemera nta yindi batisimu jewe noza kubatizwa igira kabiri nyambara uko bimeze jewe n'ahantu ndahahevye imana yo yankuye hajya ahantu nibikaba ikinzigamye kushika kwino saha nk'abatantambamye ndabona zinkurikira ati nubu nibandanye inzigama jewe ndahahevye n'ahantu sinzohagaruka bavuga ko nokongera nkabatiza ace mfata ingingo aho hantu sinasubiye kuhagaruka cyandataha niho maze gutaha ndavuga ati ubu rero ico ngire nkore je ngire nsenge kwita iki wanje hama nterereze igisabisho no mu bagenzi bose naci ndababarira ibintu je byambaye ko bose ndababarira tuburya ari ikintu usaba ni kimwe ndasaba mu nterereze igisabisho mu nsengere kuko situation ndimo si nziza kintu ndabasaba rero ni kimwe nuko mumfasha mu gisabisho canyu kaza muranshiramwo kugira imana imbe hafi gusa nararana ubwoba bwinshi mvuga ati jewe mwijoro ndaza guhura n'ibibazo muko nkavuga ati kubw'igisabisho nza kurara nsenze ndizeye ko nza kuryama kandi neza kandi ejo mvyuka amahoro kandi mvyuke ntonda ku kazi kandi nzogakora byose nshira imana imbere mvuga ati imana yoyo yandemye iranzi nubu niyo nituye ishishikare inzigama niho nabamwo heze nyuma y'iminsi 2 niho babahungu baca bantelefone abahungu bantelefone nditaba barambara ati burya rero bya bintu y'amafaranga twayaronse bya bintu tugende tuze kubigura kugira tugende baduha ajya amafaranga kintu ndibuka ikintu nababariye ati bahungu jewe burya ari nizo ntababariye hajyanye jewe narafashe ingingo yuko ajya amafaranga je narayahevye mbere baratangara urashobora guhema amafaranga nkajya kinabage ati ahubwo ndabahanura namwe mu yaheba kuko murabona ijya nzira ni nzira mbe sinzira nziza je rero nafashe ingingo ajya amafaranga je narayahevye sinzosubirayo barampata ngo vye bavyizuje ko ngurabona ko ari uri yaratete ngo vye bavyi kubera ari wayazanye vye bavyizuje ko aya mafaranga twayaronse yabijya bintu baduciye vye bavyizuje hamaze kugenda dukwiye ajya amafaranga bakayaduha kinabwiye ati namba mumva mutumba je narabihetse ahubwo ntagire umuntu asubira kubimbariye canda kupa telefone je nkupa telefone niyo haze nk'iminota 5 kwa rugabo uca telefone rumwe kuri docteur kuko rero maze ku telefone naciye mvuga ati ubuho rero karabaye icyo naciye nkura mu mwanya naciye mfata telefone cankuramwo bateri cankuramwo carte SIM nca ndayita ntakiri nakoze carte SIM naciye ndayita uri uramwita sinita nabonye gusare wandondeye naciye ntera nkuramo bateri carte SIM nca ndayikoraho nca ndayita mu mwanya navuze ati abaza kundondera bose barihangana kugira numve ko nuruka mu mutima ko we nabonye telefone ubwo bantu baboragarutse yego nca ndayita iyo carte SIM
mutima maze kuyita nacenja ngaho ndatuza gusa nguma mu gisabisho nyene kandi ndibuka nisanzwe nariyumviye ibintu naciyemwo narariza amarira prema yarakorotse nyibutsa aho hantu nagiye nk'umuntu nka jewe narabaye tushe gose ku mutima gushikaho n'amarira akoroka ndavyibuka prema amarira yarakorotse ca ndafata ingingo mvuga ati jewe manuze kumba hafi no mu yindi minsi iri imbere tuzoduhura navyo byose tuze kumba hafi kuko ahantu nagiye nawe na ahantu heza niko rero guca ndabiheba canja ngaho ndatuza ikintu cagiye kunyohera igisabisho c'abagenzi cabo nagenda terereza gushika nino saha nico kimbeshejeho kuko muri uwo mwanya iyo ntaca mbwira mbarira abantu ibintu byambayeko nkavyigumizamwo sinibaza ko mba nkiri ngaha kuko mba ndahandi hantu naje ntazi muga kubw'igisabisho c'abavukanyi nico nubu kimbeshejeho kuko ndibuka kuva ico gihe nacingwa ndahantu nyene ndaho ntuje gusa umwanya wo gusenga ca ndawongereza umwanya wo gusenga nace ndawongereza ndibuka muri iyo minsi nta n'ishapure nari bwigire nsenga frame kuko nta n'ivyibukiro deja narinze ariko kuva ico gihe nace ntangura kuza ndasenga nkoreshe igisabisho c'ishapure kubera ko atavyibukiro narinzi naravuga umurongo w'ishapure ngize hajya bavyibukiro nkaca mvuga ati Bikira Maria ndagusavye mvugire ikibukiro bihwanye nino shapure ndiko ndavuka camanza nkanuma 30 secondes nkavuga ati ubu ndazi wahejeje nkacungira nkavuga rero yindi mirongo y'ishapure ndabibamwuko kuvuga ubuzima nabayemwo bwo kuba mu gisabisho nabwo mushikanye nino saha n'ubure ndashimira Imana kubona naravuye yarandokoye aho hantu hanini rero nk'ikintu novuga cinkora mutima n'abandi bantu nabo nyine bokugirako nuko kuja aho hantu nibwo nasubiye mu nyuma ndiyumvira kuja aho hantu Imana ikandika nkajayo kintu natahuye hari ibintu umuntu ajamo kandi bibi ariko Imana ikamureka kugira ubwiwe yige hama yigishe n'abandi bo Imana yibibona ko ahantu azogarukiza akavuga ati garukira haburya aho nashaka kugera naha rero muwo manyi twitero nagiyemo narabonye neza ubwanje naratahuye kandi abantu boba bumvirije iyi ntahe yanje bumve neza yuko hari ibintu bibi umuntu acamo muga Imana ikamureka kandi ikamureka itamwanse imukunda kugira ubwa mbere na mbere wewe umutima wiwe umanzukire hama abumvise bino bintu nabo imitima yabo ikire urashobora kuzohura n'ibindi bintu bisaba kuzoca mu ibi canke biriya ariko nagenda kuremeshe mu mvubukanyi uri kuranyumviriza mu gihe uzoba uri kurasha mu ngorane zarezo zose uze wambaze izina ry'Imana kandi Imana izokuba hafi niho re naboneye na wa mugani bavuga ngo n'inyuma ya zero irakora niho re nabonye uwo muganire kariwo kandi arivyo bavuga ko n'inyuma ya zero yarakoze kuko maze kuba nashitse aho hantu mugo nkaronka agatima ko kuvuga ngo ndabihevye kapa imbere y'imiliyoni 250 ego nkaza imbere y'imiliyoni 250 nkayiva imbere nkagenda narabonye neza ko n'inyuma ya zero ikora ikindi kintu nabonye nuko no mwabo bapfumu muwo mupfumu Imana yaramuciye kugira jewe nkire igitima muciye ko ni iki burya naragarutse ndiyumvira aho uwo mupfumu yavuga ngo burya rero ngo manze ubaca amande narumvise ko gusa nagiye gutahura mu nyuma n'icyo rya mutima meranda ryamuciyemwo avuga ati burya rero abahungu ni bubaca amande kuko muwo mwanya kuduca amande naho naciye mfatira ingingo yo kutazosubira aho hantu niho mwanya naciye mfatira ingingo yo kuvuga ati ayo mafaranga ndayahevye umva nagiye gufatira ingaruko dusohotse tugiye kwiga ingene tworonka uburyo bwo kuronka ayandi mafaranga baduciye iyo kartu ya Royale niyo ntama muwo mwanya rero nuwaciye mfatira mu ingingo kuko sinibaza nkiyo bareka kuduca ayo mande y'amafaranga twari kuyatora bari kuyaduha sinibaza rero ko mu gihe baba bamaze kuyampa sinibaza ko nari kuyimvira kuyaheba shaye ngo ndayate burya nabonye n'amafaranga yavuye ahantu habingoreka ndayate sindavyibaza ariko Imana yarankingiye muwo mwanya umupfumu avuga ati baca amande ari nawo mwanya rero umutima miranda yaciye anza kuntumva nyene ko ndi kumwe n'abavuga ati ayo mafaranga yahebe mbona re kurokoka ahandi hantu novuga nakiriye nayo mafaranga 10,000 bampaye kuko narumvise neza mu mutima iyo nza kuyajya nari guhura n'ingorane kuko urumva deja nabandiye amafaranga bampaye bonyene umva cesere yapfuye ntazi yavuye nari kuba nayariye hagere nibaza ko nari kugira ingorane mu nyuma ko baza bavuga ati wewe wagize guheba kandi uturira n'amafaranga burya rero tuje kukwiza amafaranga yacu wariye umva ivyo byari ku bintu birebire mugabo naranze cyurimbira ati amafaranga yareke kuyajya umva naranze kumvira byatike ko bampa byatike kugwaronka kwampa ngo amafaranga ngo uyajye wenyene naranze kuryumvira amafaranga sinaruye nta nawe nariye ko nibaza yunza kujyamo ni 10 nari kugira ingorane kandi nyinshi burya Imana ica henshi ahandi hantu je novuga nakiriye naho hantu nagize ubwoba kuko ubwo bwoba nagize ni nabwo bwahavuye n'ubundi bukankiza kuko kwaje bavuga ngo hari abantu ngo bagize ubwoba kuko nayo mande bayaduciye kubera ubwoba nagize imbere
burya nece ntahura ubwo banagize novuga karako bakamutima mwerande narabugize kandi ubwo bagashibuga kaburankiza ko amandi umva bayaduciye kubera ko ari ubwo rero nagize rero kugize no saha ndashima Imana n'ukuri Imana yarankijije icyambere nkenguruka nuko yampaye umutima wo kuva imbere y'ayo mafaranga kandi nari nkenye vraiment nta mafaranga nari mfise ariko narumviye umutima mweranda we yanyoheje kuva imbere y'ayo mafaranga kandi aronka n'umutima wo kuvavanura n'ivyo bindi byose byoza binkwegera aho hantu mwako kabi ndakita kabi ko nakabi nyene uko rero niko byagenze ubuzima bwanje niko bwageze mugabo gushika ubu nukuri ndashima Imana nta nkurikizi ndabona mbo nizo mbona nazo nibisanzwe ndabifata ibisanzwe kuko mvuga ati Imana yo yanzigamye kuva muri rya minsi byari bikaze kugera ubu ibindi naho ibimeze gute ntibinshobora kuntera ubwoba ko narabonye ko Imana ihari kandi ikora kandi yaranyiyeretse n'izindi ngorane novuga ndiko ndagira mu bintu by'ubuzima nibisanzwe kuko bigira bose gusa ndizeye ko nivyo nagrotse ndanyagwa mu nyuma ndizera yuko Yesu Kristo nihari kandi nuwe afise ibirengeye ivyo nagire ntore ndizera yuko nivyo novuga nanyazwe biciye mu zindi nzira ndizera yuko Yesu Kristo nihari ndizera yuko azobindonsa ku rugero wenyene abona zoba nkwiriye ego cyane none mupfukanyi Christian wombwira abo bagenzi bawe amaherezo yabo yabaye yahe canke kuva ubwo ntimwasubiye kuvugana ntimwasubiriye kubonana abo bagenzi banje kuva ubwo je ntitwasubiye kubonana cyangwa tuvugane kuko navuga ati sinkwiye kumenya n'amakuru nyene byagiye biragenda sinkwiye kubimenya gusa ico ndico nuko je nfata ingingo ko namaze gufata ingingo ati abasigana nabo kandi sinzo barondera umbe byagenze gute kuko cyatumye ntabarondera nuko nari kumva ko ngira ngo amafaranga baba yaronse ugasanga ngarutse kongira kwigaya ati none ayo mafaranga nayahebeye iki cyo gituma abagenzi ntasubiye kubarondera navuze ati reka nyamba barayaronse nibayaronke birabasha mbwo navuga ati birabasha gusa hariho umwe twabonanye gusa ntitwabonye ngo tuganire hararamukanije ne tibite ni sawa cyangwa ndagenda niho rero numva umwe yaciyazana umugore kandi arafite ni boutique adandaza kuko muri ico gihe nta bushobozi vraiment yari afise bwo kugira ngo ari karazana mu mugore canke ngo agire boutique gusa naratyumvisemo ko ayo mafaranga bayatoye dore mu nyuma twacha duhura n'uwundi mbona nyine ari umuntu nyene amerewe neza ariko moto nshasha moto ya samplake ndavuga ati iyo bija hose aba bantu amafaranga barayatoye kuko uko nenda bazi vraiment nta bushobozi novuga ngo bari birenge kuko n'igihe nababona nta meza abiri yarahaciye ivyo bintu ndabiciyemo nta meza abiri yarahaciye camura rero umwe boutique yayishinze yazanye umugore uwundi mbona afise moto nshasha nyene byaciye binyereka ko ayo mafaranga barayatoye amafaranga birime barayatoye gusa sinasubiye kutoza imahende makuru yabo naciye nihorera mvuga ati ineza nuko jewe Imana yanzigamye bishikane no sanka bankomeye umwe nawe yakugurana ibihumbi 200 naho yaviriye mwaho umwe yangurana ibihumbi 200 nari bise ubwoba yuko nyirango azohava yanyishuza ariko muri uwo mwanya maze gufata ingingo aho mbwira kuko nawe naciye ndamurondera umva ko twajanye kuba mu pastori akadusengera turi kumwe nawe nyene hama bakambwira ko noza ndagenda kugira bangire deliverance ariko bamanje kumbatiza maze gufata ingingo ko ntazosubiraho nawe naciye ndamutelefone burya muhungu jewe nahajya ahantu habake twari kumwe n'urya pastori burya je nzosubirayo kubera ko bambwiye ko bazongera kumbatiza nanje ibatise umuntu aronse ni imwe kandi ndayemera namaze gufata ingingo ko ntazosubirayo icyagiye kuntangaza nuko yavuze ati jewe ikintu cya mbere numvise canje bwa mbere sinabajwe najya amafaranga 200 ajya naje ahubwo byaranezereye kubona we warafashe ingingo yo guheba ari amafaranga hariya kubera hargiye wari kuyatora nanje ukayampako ugasanga bitubereye nabi mu nyuma ugasanga turonsi ibindi ahandi mategeko kugira ngo tuyakoreshe aravuga ati ahubwo je ndanezerewe cyane no kuba warafashe ingingo yo guheba ayo mafaranga je ivyo 200 nta na kimwe gikuru kinyohe nuko wafashe ingingo ukabiheba mupfukanye vraiment byaranshimishije umvise nawe nyine ko yanezerewe no kuba nanjye nafashe ingingo yo guheba ayo mafaranga yego cyane Niwe wagize neza
murakoze gose kuri iyo ntaye mudushingiye bakundwa b'umukama mudukurikirana kuri Radio Maria. Ngira ngo murumva yuko ibiyusi ngaha kwisi biriho, uwatubwiye ibi vyamushikiye wowe ushobora kuba uriko urashikirwa n'ibindi bishobora kuba bingana n'ibi canke biri musi y'ibi, eka canke bigashobora kuba biri hejuru yavyo. Ico dusabwa no kwamana umutima w'ukwemera, kuko burya ubuzima bwo muri Kristo nibwo bwa mbere buhimbaye, nibwo bwa mbere buryoshe. Ubuzima bwo kwino si nabwo buhinda buhera. Yaremeye araheba imiliyoni 250. Sinzi wewe canke jewe yuko ivyo vyari guhava bitworohera, ariko kandi ijwi ry'Imana, ijwi rya Yesu ryama ririko riratwongorera igihe cose. Nta na rimwe dushobora gukora ikintu kigayitse tutigeze turonka ijwi riduhanura, ridukebura ngo tuve muri iyo nzira, kubera ko itaroranye. Umuvukanyi wacu rero uno munsi aratwigishije ese twogira inguvu, tworonka ubukomezi bwo kwakira nk'umusaraba ibi bitugerageza vyo kuri ino si, maze tukagumana ukwemera, tukama dushingira intaye Yesu Kristo, uwe muri we tuba abidegemvya kandi abidegemvya bukuri. Reka rero dusozere kino kiganiro umuvukanyi wacu Christian abariko baradukurikira akajambo bo batekerera nakahe. Ego murakoze. Akajambo no batekerera nuko ndazi hakuyino si duhura n'ingorane nyinshi. Ikintu rero nyamukuru no batekerera nuko muri ivyo vyose uri kuracamo byaba bibi byaba vyiza, bishime uko nyene. Niwa buronse twufungura dushime uko nyene, niwa butubuze dushime uko nyene, kuko ntuzohava ugenda kwirukira ngo reka ndabe ko norondera ivyo nzogejo canke hirya yejo hirya yejo. Muvukanye ndaguhanuye uko uri uko umeze uko bishima uko nyene, bikengurukira Imana. Muzobona hari ibindi bintu by'ibihusi biriko biraza bikugana bituma uta ukwemera. Ambaza izina ry'Imana, Imana nayo iraturindiriye kugira ngo yumve amaborogo yacu, hame tube hafi idufashe. Wewe rero uri kuranyumviriza, ikintu nyamukuru no gutekerera nuko woba hafi y'Imana. Ibintu byose bikora camwo ni wambaza izina ry'Imana, usenge byaba ibigoye byaba ibitagoye, kuko twese turinga mu buzima bw'inosi twambaze mutima mweranda. Ivyo tuko turacamwo atube hafi, atugumane nawe, ntikire dutandukana na rimwe. Twambaze na Bikira Maria ashikare atugumiza mu mutima nawe yiwe, tube kumwe nawe, ashikare tumwereze ibisabisho byacu, ashikare kutubera mu ngoro iminsi yose ubuzima bwacu. Nitwigumira muri ubwo buzima rukristo ni kwisi ndababesha tuzotibereye mu munyinga w'Imana. Ivyo tubona biriko biratugora ubu nizoza kuduhindurira umunezero muko mu gihe tuzoba twihanganye, ndabivuga mu gihe tuzoba twihanganye. Ibona biriko biratugora ubu niyo nyishu y'ivyo tuzoza kuvuga ubutumwa duhamya. Donc ingorane ko turashikirwa ubu nibwo buhamya bwacu bw'ejo hazaza, niyo ntahe yacu. Nawe rero ntucikwe intege n'ivyo biriko biragubako, ahubwo komeza igisabisho kugira ngo tugume twamaza mutima mweranda, tugumane. Ibisigaye vyovyo Imana irabibona kandi izobikora. Ndagukengurukire kuba wamaye kano kanya muvukanyi wacu Christian. Murakoze cyane, nari ndabashimiye kubona mwandondeye hama nkaza kugira ngo dusangire ivyiza vyo mukama, dusangire vyo vyiza mukama yangiriye. Nawe jo ashobora kuzokugirira ibindi nk'ibi, naye nkazovyumva nkahimbarwa nkumva ko nkize mu mutima. Murakoze cyane. Yego cyane. Twari turi kumena na Christian Nzitura Imana, nkabandi umukristo arangurira ubutumwa ngaha muri Paroisse Regina Pacis Sokarti, nkabandi n'umuririmbira Mana muri Chorale de Jeunes Magnificat. Murakoze cyane, umukama wandanye kubakomeza. Murakoze namwe kandi aduhezagire hamwe twese. Mwengurukire namwe byo mwadukurikiranye kuva mu ntango zaho twatanguriye kugeza aho dusoreje kino kiganiro cacu. Umukama shishikare kubandanya abuzuzamwe umutima w'ukwemera, kandi tubandanye tubisabiranira, gutyo twese tuze tunezererwe hamwe aho tuzoba turiko turigina umukama wacu Yesu Kristo havyagiye ku ntebe y'ubwami kwa data, natwe twamusanze aho yagiye kudutegurira ibibanza. Edmo kwizera ndabifurije kuroranirwa kandi mugire n'ijoro ryiza. Bye bye. Ukwemera kurashoboka. Nemera Imana. Ukwemera kurashoboka. Ni kiganiro